umva ukuri. Muri Bibiliya Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe kuruta uko urinda ibindi bintu byose kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Igihe ijambo ry'Imana ritubwiye ngo umutima si rujya rugingo Imana yaremye ruhanahana amaraso hamwe n'amahaha oya namba, ahubwo igihe ijambo ry'Imana ritubwira umutima riba ariko ritubwira ivyumviro nta handi biva mu mutwe naho nta handi biva mu kagingo bita ubwonko Imana yaremye. N'akagingo gato ariko gakora ibikomeye vyinshi muri vyo ubwo bwonko bukora nibwo bujejwe kwiyumvira no gufata ingingo, ukamenya ngo ejo mu gitondo ndavyuka ndaja kuronderera ico umuryango ico barya. Ubwonko nibwo bujejwe kumenya ivyo ushoboye n'ivyo udashoboye, ukamenya ngo ndazi kurima ariko sinzi guteka. Ubwonko nibwo buzi guhitamwo, ukamenya neza ngo nzosenga aha, nzopfukama, nzoririmba, nzohagarara, nzoryama. Ukuri kw'ijambo ry'Imana ugashobora kukuyitiramwo nta handi biva ni mu bwonko bwawe. Ubwonko nibwo bushobora kwitegeka ukavuga ngo ndavuga canke ndahora, ndicara canke ndahagarara, nta kindi kibikora n'ubwonko. Rero ubwo bwonko bwawe birakwiye kubufata neza. Imana mu kuburema hari uburyo butandukanije ku bagabo canke ku bagore. Imana yagiye iha abagabo ubwonko bungana n'amagarama 1250, ku bagore bo iragenda ibaha amagarama 1250. Yagiye batandukanya ku magarama 200 umugabo arusha umugore. Hari impamvu yabikoze. Abikorinto ba mbere 11:3 Paulo yandikiye abikorinto arababwira ngo ariko ndagomba ko mumenye ko umutwe w'umugabo wese ari Kristo, kandi ko umutwe w'umugore ari umugabo, kandi ko umutwe wa Kristo ari Imana. Imana idufashe cyane. Imana nuko yarizi ko umugabo ari we zoba umutwe w'urugo, ni we azomenya kuriha inzu, ni we azomenya kuriha amashuri y'abana, ni we azomenya ivy'urugo, ibibazo vy'urugo, abagwaye, kambiri yaheze, kirato caheze, vyose ibibazo vyose bikubitana n'umuryango biba bibazwa umugabo. Niyo mpamvu Imana yemeye ko nawe yitwa umutwe w'urugo, iranavyemera imuha ubwonko buremereye kuruta ubw'umugore kugira ngo zeyumvire cyane, azofata ingingo cyane, azosenge cyane, asengera biwe nkuko Kristo yabikoze. Kuko birakwiye ko uno munsi wa mugabo we umenya neza ngo nubwo uri umutwe w'urugo ariko hari uwundi mutwe uri hejuru yawe, ari we Yesu. Yarabasengera, yarabihanganira, uko yabikora ari we mutwe, nawe niko ukwiye kubikora ku bana bawe, ku muryango wawe, kugira ngo ushobore kubaho neza. Rero niyo mpamvu ukwiye gukora byinshi, kwiyumvira byinshi, gutunganya byinshi, kwihangana cyane, kubasengera cyane kuruta umugore wawe, kuko ni wewe uri umutwe. Ubu bwonko bukwiye gufatwa neza, kubera ko n'ubushakashatsi buratwereka neza ngo amaritiro 45 aca mu bwonko mu isaha imwe gusa. Nange murumva ko ari amaritiro menshi cyane, kandi harabamwo utugingo bita utunerone turenga miliyaridi 200. Birakwera ko ubwonko bwawe bufata neza, ivyumviro byawe bikaba bizima. Igihe uzogira ivyumviro vyiza bihwanye n'ijambo ry'Imana, bihwanye n'uko Imana igomba, uzogira akamenyero keza. Akamenyero keza kazavamwo imico myiza, ariko niwagira ivyumviro bibi uzogira akamenyero kabi, kandi akamenyero kabi nta kindi kazovamwo ni ya mico mibi. Rero rinda umutima wawe, rinda ubwonko bwawe, rinda ivyumviro byawe kuruta uko worinda ibindi bintu byose. Ubwonko bwawe hari ivyo bukeneye, bufise abakunzi n'abansi benshi. Hari ivyo ukwiye kuba kugira ngo bubeho neza kandi ubeho uhesha Imana icubahiro, ariko bufise n'abansi benshi ukwiye kwirinda wewe ubwawe kandi wihitiyemwo. Umva ukuri uno munsi, ufata neza ubwonko bwawe, umva ukuri.